kuba kwisi ishobora kuraryamye abandi baraye banyagirwa ushobora kuraruriye neza abandi baturitse umukanda mu nda bugisi nisakaye nawe byahinduka ukanyagirwa nawakoreye kwisi ngo yunguke bose barinda bapfa barondera bugisi ihemba zero namuhinga n'umwe w'ukuyibako umuhinga n'ukorera Imana akareka guhamira iby'isi akuzura urukundo isa dusaba agakunda busanda cyanguye gerageza ubwira urukundo udafise urukundo ntazobona Imana ishuri dukorera sinyabarega Imana izopfe guhindira uwo ari wewe utarikoreye witega umuriro tubashimana ngo turisenga ishuri dukorera sinyabarega Imana izopfe guhindira uwo ari wewe utarikoreye witega umuriro. Aya mahera yaradutwaye imitima nuyaharura arayanyegeza naho yoba ari umugabo yubatse n'umugore wiwe amuharasiyo ingondo yayinyegeje ibi byose biva ku mugwanizi Satani adufatira ku mafaranga kugira twigarurire kugira arabe ko tworeka Imana twirigwe twiruka inyuma y'ayo mahera guhamira amafaranga n'umuyaga kuko twese turapfa tukayasigira abandi kuva aho twayirukiye inyuma n'amazina ya cyarajya ko dupfa tuyagumije mu byiyumviro n'umunsi wo gupfa barayagusopamwo kugira ntutwara n'amahera y'abandi. Dawidi yarakeneye ibuye rimwe gusa kugira ngo acecekeshe Goliyati na Ana yarakeneye umwana umwe kugira ngo acecekeshe Penina nawe gwiza gusenga nabo bagwize kuvuga Imana nirakwishura bose bazoceceka. Hari igihe inzira ziguherana imbere yawe ukabona intambwe ukabona ishonje igiye kukumira reka gucika intege pfukama unyezenge ibuka nabusange ku kiyaga kuvugwa nabi kwa Bisirayeli ko murembeje yarabonye ko atahari hari inyishu abyereka Imana maze irishura ikiremwa muntu burya kirangoye n'Imana yari cyujije icyo yakiremeye none abantu batumvira Imana yabaremye umva baza kumvira gute umuntu reka gucika intege kubw'amajambo y'abantu urabandanya usenga Imana irishura uko yari kuva kera n'ubu ntirahinduka izo guhinga ishimwe byose bizishurwa. Dawidi yarakeneye ibuye rimwe gusa
kugira ngo acecekeshe Goliyati, na Ana yarakeneye umwana umwe kugira ngo acecekeshe Penina, nawe gwiza gusenga nabo bagwize kuvuga, Imana niyakwishura bose bazoceceka. Shalom shalom abakunzi ba Roy TV muriko muradukurikirana, ni Bella shaka kuri micro za Roy TV. Nkuko musanzwe mumenyereye, uno munsi n'umunsi uri special, afise aba invité bari special, muraza kubumva n'abantu badasanzwe cyane bafise impano yo kuririmba indirimbo mpimbazamana. Ni indirimbo ziryoshe cyane, ni indirimbo mumenyereye harimo amafaranga, siko abenshi muramaze kuzibona izo ndirimbo. Ijuru sinyabagera, Sinyabarega sinyabarega birakunda kunshanga. Bo muraza kumva rero akaji kabo, ninabaha umwanya kugira ngo babaze kandi babaramutse. Igikorwa bamaze gukora ni kinini, tubandanye tugira subscribe kuri Roy TV, wowe utagira commentaire na j'aime. Ikiganiro giheze canke hagati umaze kumva ibiko biratera umutwe, ushire muri commentaire. Reka tubakire aba invité bacu. Muraho neza? turashima Imana. Ndabibona n'amavuta kabisa. Jera nkunda kubona ibintu nkaca nibwira, nabonye yuko ari couple, nabonye ariko sindi siyo. Mbega nivyo Monsieur madame inde kuko murasangiye izina? Happy Eric. Bon, ni Monsieur madame Eric. Okay, bon, ramusera barabakurikirana bumve indamutsi viwana. Turabara mu kijane kwa dukurikirana kuri TV Roy TV. Akazina kanje nitwa Ntakirutimana Eric. Abasanzwe ndi umupapa yubatse n'umudamu turi kumwe ngaha, twari dufise abana babiri. Madame Nanje ndabaramukije, amahoro ya Yesu Kristo abane namwe aho muri hose. Izina nibaza mwaryumvise, nuko gusa mwumvise rimwe banyita Happy yo gushima. Happy yo gushima na Monsieur Eric. Naturabakiriye kuri micro za Roy TV. Murakoze cyane, natwe turabyishimiye. Sawa, twagirira. Beka tiko ndaraba Madame Eric ni umuntu w'udusoni twinshi behind camera. Nawe ntavyibona na camera arabibona nubwo menga ariko arabagusama image. Ni umuntu menga afite udusoni kandi atwenga neza. Monsieur Eric, ducira gace mbega ujya munsi wo muri fiançailles uratse ko tavyoroshe. Aya masoni mbona byarakoroye. Bo Roy TV ndumva yo ije itavyorosha ku bibazo. Oya nitavyorosha. Cyane bamutavyorosha ko n'ubumenga mushaka kumenya ido nido. Bo uyu ikuntu twarahuye nawe ni novuga kari nk'Imana, kubera ko akazi kanje ka miso sanzwe n'umuproducteur nawe n'umuririmbyi. Mu buzima bwanje bwa misi yose je nashaka umudamu mugasi nashaka umuririmbyi. Sinavuga ko razi byo umuntu avuga ati ashaka umuntu azomubera umufasha mu rugo bakabana cyane, kuko je mu buzima sinashira imbere ingabirano canke iki. Mugabo rero igihe kimwe baje kuririmba, nari namaze kugira umugambi wo kumva ko nanje nondera uwo twubakana. Baje muri studio rero ko ari je nabakoreye, ndamubonye rero ndamwibuka kuko twe twarabanye kera nyene Inyanzarake nyene inyuma. Ndamwibuka ukuntu yarameze, ukuntu yaratekereje, n'ubundi ndamubonye agarutse, n'ubundi mbona nubwo naho yakuze n'ubundi aracatekereje kwa kundi nyene. Mbo nsubiye inyuma nico gihe kere nyene narigeze kumuderanja nyine ibintu by'abana. Hari gihe uvuga ati umuntu ndeka ndamudragi ndamuderanja kuko ico gihe umva nari nkiri muto se nayo kumuturukira bimwe byo guturukira umuntu ati je ndagukunda ntibyabaho waratuma. Maze rero gutuma ndamutuma musaza we, munyuma rero musaza we urumva agiye kumubwira, yaje ambwira ngo mbere ngo yanse ngo yanarize. Urumva ngamaze kubyuma ngo yarize kuko yaza abantu bakira abana uzi nyene sinzi yaze niba ndamubeshera adakumbeshuza. Munyuma rero urumva amaze kumubona rero bagarutse muri studio yarakuze, numva n'umundi kuko nanje nari mu bihe nyene byo kuvuga ati ndiko ndahigota zo kubakana cyane, numva nyene no menga no cambwira uwo nyene. Ico gihe rero nyuma rero yaranguye kuronka ko yari Makamba muri risoko muhiri wabo n'Inyanzarake yari muri Makamba. Ico gihe ndimvira nimero nzoyikura kuko yari umuntu atekereje agoye, burya abantu batekereje baragoye
kukuramo amakuru. Eje ndahavura ndayamukura. Musaza we rero kubera ko yasanzwe ari umugenzi ndamubaza ati iyi nimero ni yande uko nasanze yacyande yandondereje nimero y'uyu nyene ndamwandikira rero ico gihe ntivyakunda mu rumenga nyene nanyishuye menga si hari ndabanza ndavyikawusha muga mu nyuma haheze igihe n'ubundi ndongera ndamurondera biciye kundi mukobwa w'inyanzarake ndamutora maze kumutora rero maze kumurondera aranka aravuga ati oya ntivyokunda jewe ndi kwishuri ndi kwishuri ararahira amaze kurahira rero kubera ko nanje urumva nari namaze kumva ko ndamukunze ndamubwira ati rero wewe reka basi tuzoze tubonane basi umunsi umwe tuganire tubonana igihe kimwe ndagenda inyanzarake turabonana turaganira mugabo nta cyavuyemo natashe uko arampakanira arambwira ko bidashoboka amaze kumbwira ko bidashoboka ndataha ntashe mugabo ndamubwira ati jewe mugabo nubwo biri uko numva ata wundi muntu niyumvamo muri jewe wewe nzohebura ari uko nkeka wagiye nk'ahandi hantu canke niho nzovuga ati vraiment ndabona yarabivuyemo by'ukuri mugabo rero mu nyuma uko byabandanyije musaza we sinzi nawe araza kubivuga uko nkeka byacu bibandanye haheze igihe rero nyine tutakivugana haheze igihe niho naza numva andamukije n'ubundi mugaje andamukije n'umuca namubwira ati n'ubundi nubwo biri uko sindaheba niwe yakuramukije uriko biraza bo mugareze igihe kirekire kuko umuntu muganire nk'ubu agacara nk'ukwezi canke amezi abiri mudasuye kuvugana mugabo kumva haheze igihe kirekire akuramukije urumva uba warahameze guhebura mu nyuma yaramaze kongera kundamutsa niho rero naca nabwira ati je nubwo biri uko sindaheba sindihebura sindaheba nzoheba ari uko numvise warongo ahandi hantu maze kugenda uko maze kupereza inkuru naciye numva ko inkuru ziwe bambwiye ati ujye mukobwa rero aratinya aratinya abantu baba DJ kandi antuka abantu babibujumbura akaba ari n'umu DJ usanga ari abantu b'abahungu baguruka uza kuzosanga ari wawundi aza kumutesha umwanya w'ubusa maze kuvyumva cyane avuga ati umukobwa ari seriye ko n'abakobwa bake ashobora kuba abandi bararyoherwa yumvise umuntu afite itara ingabirano aravuga ati oho je nubwo ndatomboye mugabo rero wewe nta mwanya uko nyine mubona wamenga nyene si hari mugabo mu nyuma rero basaza we kubera musaza yari umugenzi amaze kuvyumva ko twaciye mu izo scenario zose yaciye amurondera na mukuru we bavukana baramurondera barimwumvisha kuko bo barasanzwe banze baramwumvisha amaze kubimwumvisha rero niho rero mu nyuma nawe yavuga ati nta probleme katubijemo ko twumva intambara itari yoroshe kugira uvuga ati ego ndemeye ufatiye kuki ko ari wazi nakaye kantu kagukoze ku mutima ati n'uyu nyene Adamu wanje wisezerano gusa buga nasanze ibintu byo gukunda biragoye bisaba nk'umuntu agenda gahoro gahoro kuko iyo uhubutse nawe nyene uvyumva rero ibintu bimwe biba bisaba gushishoza ukiha umwanya kuko si byiza ko umuntu abantu benshi birakunze kubabako ugasanga umuntu mukundanye nk'akarorero ukwezi amezi abiri canke atatu umva mwice kiringo nta kurabana kuba kwahabaye bisaba ko umuntu agenda gahoro gahoro nimba ari nk'ivy'umuntu asengera akabisengera nyene Imana nyene urumva umwana w'umuntu nta kintu yoshobora Imana yonyene gusa nigendera kwereka ikintu ku kindi etape par etape hama wonyene ukabona tego kwera biriko biraza ni kuvuga umaze gusenga Imana ukayibaza ukabaza umutima uvuga ati n'uyu nyene novuga ko ari Imana yahabaye kuko kubwanje nanje nawe gushobora kuko biragoye bati Imana wowe nyene nubone bikwiriye nimba ari uyu koko bibe nk'ukugomba mbega ko hari abajene bakundana imisi ukwezi kumwe bakaca babana nk'abo bafata gute nka wewe uravye igihe byaciye kugira ngo wemere uvuga ati ego ndeme biragoye biba bivana n'umutima nama w'umuntu hage twe ku maso y'iwacu tuba tubona ko baba bakundanye ku kwezi kumwe mugasanga harimo nk'abantu usanga barigeze kuba bakundanye bakiri bato hagaca igihe bagatandukana bakongera gutora urumva nk'abo biragoye kuko harimo baba baratanguye kuva kera bakabivamwo bakongera bakabigarukamo n'abandi nyene babigiramo gusa nk'abo babigiramo ntabwo bari vyiza kuko
mwanya muto kuko mu rukundo kuba rukurabana nimba rakagesa umuntu kanaka bafise ndakamenye n'ibyashika nkatubirana nako mu rugo nzomenye ukuntu nifata ariko sinibaza yuko mu kwezi kumwe amezi abiri waba wamaze kumenya ingeso z'umuntu ukuntu zimeze cyangwa ziteye. Iyi couple ndayikunze cyane, ikiganiro ingo n'imiryango ndusakaye ndabatumire nzobarondera mpaka ndabaronza. Mperutse kubona mwe mwafashe urugendo mwerekeza Tanzania. Mbega urwo rugendo mugiye kuba gishasha mwamugiye gutegura mwamugiye kurahura ubwenge bimeze gute? Hariya muri Tanzania kenshi mbangiye ku by'akazi mugabo n'ibijanye n'ingabirano yacu nabyo urumva bica biguma biduga kuko umuntu ahura n'abarinzi benshi baba basanzwe batandukanye bafite ingabirano ziba ziturenze umuntu acaguma hari cagenda bigirako kandi bigatuma umuntu atera aje imbere. Mugabo muri Tanzania ndakunda kugenda mu bihugu bitandukanye muri Kongo hajya bugena wambonye ngiye Tanzania mvuye muri Kongo ndakunda kuja mu Bugande ndakunda kuja no muri Kenya no mu Rwanda ubu kera niho bwabo si cyane mbangiye uko indimbo za gospel bene izi ndimbo z'abadventiste kenshi barakunda kumpamagara cyane sinzi impamvu. Mbega ngerageje kubaza mumaze imyaka ingahe muri kino gikorwa cyo kuririmba gospel? Madame Cishuri mumaze kubaka ibyo yibanze byibagire mumaze kuba umwe famille mumaze imyaka ingahe? Imyaka ubu tujya mu mwaka wa 4 ko twabitanguye muri 2019. Mbega muravye mugitangura subi nyuma gatoyi ico gihe amaze kunyemerera ko dukundana ese wiwe nawe nyine asanze yonyine asanze ari mu happy musaza we sangana mu happy bene ico gihe yari kiri kwishuri akiri kwishuri amaze kubivuga biwa amaze kumenya avuga ati azozire tumubona azoze kuturamutsa umva atena kana kaciye maze gushikayo rero ico gihe nabifashe ibyo gufyina ko navyo narinzi fata umuhungu umwe turagenda mvuga ati tugiye gutembera nyine wabo bambone mugaca asanga batwiteguriye batetse inkoko ibintu byinshi barateka baratondeka imeza yuzuye no hejuru kuko urumva bo sinzi ko babifata ico gihe twari twagiye turi babiri turabura ukuntu tubirya turahigaho duhera turabibura ico gihe papa yacu amaze ikozo kimwe none ni ryari rero navuga ati yuko kabundi ubure nze ashaka nyene amenye igihe ca mariage nugiye kwiyerekana avuga ati harageze twitegure nk'abavyeyi nanje nibyo ntadana niteguriye mu mwanya rero cyane avuga ati ndaza kuguha inyishu ntibuza kwira ndazi dutashe twaza kuguha inyishu kuri telefone cyo gere tumaze gushikana twicaye twatuje turamuha inyishu avuga ati dote irashobora kuba mu kwa 4 ko mwaka nyene mariage nerashobora kuba mu 8 kuko ico gihe vraiment ntibyaremeze nabi byaremeze neza kuko narabona ko ibintu mariage zogenda neza mugabo urumva rero nararyohewe papa we mu nyuma mugatuganiriye yarambwiye impamvu mugaca ndabona kari sawa nanje urumva ibintu byaranyarutse nico gituma nabigeza aha nkeka n'Imana yabifisemo umugambi ko yarabona ko hari intumbero byari shaka ry'Imana uvuga ko mumaze imyaka 4 muri mu gikorwa gusa muri couple iri ku gikorwa mbega mugitangura urugo uvuze ati reka rero dutangure tubandanye dukorera Imana mu kuririmba mwari mufise vision iyahe mwari mufise ihangiro iyahe gushika hehe kuri mariage twari twateguye indirimbo turazitegura nyine za mariage kuko mariage twayigize ndavuga mariage imaze kuvamo haya yene muri mu rugo umva byatangwe byo kurimba byatangwe nyine kuri mariage tumaze gutangura twateguye indirimbo nk'uye nyine ko abantu barimba muri mariage muga dutegura nyinshi kuko twe muri mariage twifuje ko iba mariage y'umunezero apana za mariage z'amajambo menshi ngo byaciye hehe aba twateguye bose barabona abajene gusa wavuga ijambo twamubwiye ati uzovuga amajambo ya naye kugira ibintu bigende neza hamwe turonka umwanya wo kuryohera abantu kuko twe mariage vraiment nta na komite yigeze ibamwo uko je namaze gufilima imanza zitandukanye nkabona ukuntu komite akunda kuza baraterana amajambo nkavuga ati none kumenga umuntu w'umugabo nta jambo asura kugira ndavuga ati oya je ntegeza kuzoreka kugira komite kugira nze ngira ijambo kuri mariage tuze twipangira ibintu cyo gere na cendondera abantu babajene nibo twaririmbye bafise ingabirano zo kuririmba cyo gihe turaririmba cyo gihe rero abantu bose batubonye kuri uwo munsi bacavuga ati vraiment mubandanye twebwe inguvure zo gutangura kubandanya twazihawe n'abantu batubonye uwo munsi kuri mariage niho byahereye tugira inguvu
eh kuvuga ingufu zavuye ku munsi wa mbere wo kuba umuryango yego mwahakuye imigisha myinshi yego musa n'abana bafite amavuta murakoze muriko muraraba rero ibikorwa mwakoze muri iyo myaka yaheze n'ivyo muko murategura ubu bishasha mbega mubona ku vyabaye ibyagiye bitameze neza ibibazo bibaho mu kazi mukaraba n'ibyo muko murategura ubu mbega itandukaniro zaba riri hehe ubu byo turiko dutegura ni ibintu byiza cyane ni ibintu byiza cyane nico bitumubona twe turitonda kuko kenshi burya uburyo nibwo busanga butugora mugabo yaba dufise uburyo tuba dukora ibintu nyene n'abantu bakavuga ati yego vraiment muko mugerageza muko muvyifatamo neza mugabo kubera uburyo urazi ko biba bisaba uburyo kuko hari nk'indirimbo usanga tuba twifuza gukora ugasanga bidusaba kuzoja nk'inyanzarake canke kuzoja nk'umucibitoke canke ahandi mu yindi ntara biva nico tuba twifuza canke message muga tusanga uburyo cyo bidusaba gukota imodoka cyo dusaba amatike cyo bidusaba kuzoriha bazobidufashamwo urumva basanga biratugoye cyo bituma usanga twitonda mugabo ubu hari ibyo turiko dutegura kandi bizoza bimeze neza cyane twitegure igisasu gishushe kiza gifise amavuta avuye mw'ijuru akayangana tubishoje n'Imana amen ndashaka rero kumenya mbega muko muraraba mfatiye kuko muri famiye nkuko nabatumiye muri couple mbega muko muraraba nk'ingo nyinshi kuko ahantu mo murafise ababanyi ingo nyinshi mubona mwebwe antake muri babiri babafata gute shaka nimvire ko ivyo ndiko nimvira mu mutwe bihwanye n'ivyo muzamwigisha bivanye n'ivyo ndiko ndabona mboje mu rupangu tubamwo banyita umutware kubera ko ndakunda ndi muto nije umuntu avuga ko mu bantu baba papa bahari nije ndi mutoyi ndacari muto mugabo nije nkunda guhanura abantu tubana mu rupangu iyo hagize utuntu tuba canke urazi ko tutabura mu ngo zitandukanye nije nkunda kuba mpari kuko muri rupangu je nk'umpangiye se haba mugabo nije nkunda kuba nyene banyita mutware babintazi ko nyene sinzi impamvu iyo ni famiye mutware kwitwa umutware kubera iki batabisa abandi bahitamo kuvuga ati wewe umutware hari ikintu babonye muri wewe nawe ubwo wowe ushaka kudatahura ariko kikurimo ari nayo mpamvu bakwise umutware birashika ego ngo ndashaka rero kugira ngo abariko baradukira bazi ko muri abaririmbyi barashaka kumva kapela y'indirimbo basi imwe canke zibiri ziwanyu kuko amajwi yo murayafise mukama twumvise tugahezagigwa tukaja muri amen haleluya yo turashaka mutwumvishe akapela natwe tubateza amatwi yego murakoze reka duhamagare ujya muri imvyi wacu hari hajya zadufashe nibaza muri kumwe muri team ujya ni petit frère petit frère mutware igera ngaha gatoya udufashe Dawidi yarakeneye ibuye rimwe gusa kugira ngo acecekeshe Goliyati na Ana yarakeneye umwana umwe kugira ngo acecekeshe Penina nawe gwiza gusenga nabo bagwize kuvuga Imana niyakwishura bose bazoceceka hari igihe inzira ziguherana imbere yawe ukabona intambwe ukabona ishonje igiye kukumira reka ngucike intege pfukama unyizenge ibuka n'ubusange ku kiyaga kuvugwa nabi kwa Bisirayeli ko murembeje yarabonye ko tahari hari inyishu abyereka Imana maze irishura ikiremwa muntu burya kirangoye n'Imana yariciwujije ico yakiremeye none abantu batumvira Imana yabaremye umva baza kumvira gute umuntu reka gucika intege kubw'amajambo y'abantu urabandanya usenga Imana irishura uko yari kuva kera n'ubu ntirahinduka izo guhinga ishimwe byose bizishurwa Dawidi
yarakeneye ibuye rimwe gusa kugira ngo acecekeshe Goliyati, na Ana yarakeneye umwana umwe kugira ngo acecekeshe Penina. Nawe gwiza gusenga nabo bagwize kuvuga, Imana niyakwishura bose bazoceceka. Amena, murakoze cyane, amajwi ni meza cyane n'abamarayika. Turi mu kajuru gato, bapenzi batazamaji, turi mu kajuru gato. Bo reka tubande rero nikiye, bo congratulations kwanza, indirimbo zanyu ni nziza cyane. Murakoze, ariko sinzi ko cyari kuririmba akandi basanzwe bazi uko imenga twaindi tutazi. Nta kibazo. Mwanya nigwaye. Twaririmbira yahe? Bo iju amafaranga, turimbira amafaranga yego. Amafaranga. Reka dore ku gitero ca kabiri. Icari tangura. Aya mahera yaradutwaye imitima, nuyaharura arayanyegeza, naho yoba ari umugabo yubatse n'umugore wiwe, amuharasiyo ingondo yayinyegeje. Ibi byose biva ku mugwanizi Satani, adufatira ku mafaranga kugira twigarurire, kugira arabe ko tworeka Imana, twirigwe twiruka inyuma y'ayo mahera. Guhamira amafaranga n'umuyaga, kuko twese turapfa tukayasigira abandi. Kuva aho twayirukiye inyuma n'amazina yacyaraja ko dupfa tuyagumije mu byiyumviro, n'umunsi wo gupfa barayagusopamwo kugira ntutwara n'amahera y'abandi. Amen. Amavuta ni menshi cyane kuri no munsi, dutaha twahezagiwe. Cameraman, no munsi dutaha twahezagiwe cyane gose. Mbega none nk'abantu bataratangura kuraba neza ibivuga byanyu aho babisanga, abazumvira ku maradiyo, abagenda muri flash ngo nshiriramwo, kuko murafise adresse imbuga zaramaze ubu zirakora biroroshe gutora umuntu. Mbega babasangiye kugira ngo izo ndimo bazirabe, ahubwo bisanze basubizamo kenshi. Bo hano bodusanga ni ku imbuga zacu zose, hano page ya Facebook, na Facebook nyene, na YouTube, cyane kuri YouTube wanditse Happy-Ric Family Senior uca ubona indirimbo zacu. Kandi biradushimisha cyane, dushimira cyane ku bantu bamwe badukurikirana ko nk'iyo ndirimbo ariko bavuga Vyose barega, tubonye igeze mu bantu barenga 100 bamaze kuyiraba, urumva turabona ko biduhinga uvu kumva ko abantu bako baradukurikirana bariko bakurikirana ibikorwa byacu. Ahubwo rero mushire ko akarofre k'Vyose barega, ijya ndimo ndayikunda cyane gose. Akarofre gusa nubwo Rwanda nk'itatsi, akarofre gusa ko nyine. Akarofre. Ego. Bisaba katera. Natera. Kuba kwisi shobora kuraryamye, abandi baraye banyagirwa, ushobora kuraruriye neza, abandi baturitse umukanda mu nda, bugisi nisakaye, nawe byahinduka ukanyagirwa, nakoreye kwisi ngo yunguke, bose barinda bapfa barondera, bugisi ihemba zero, namuhinga n'umwe w'ukuyibako, umuhinga n'ukorera Imana, akareka guhamira iby'isi, akuzura urukundo isa dusaba, agakunda busanda cyanguye, gerageza ubwira urukundo, udafise urukundo ntazobona Imana. Ijuru
dukorera sinyabarega ngo Imana izopfe guhindura uwo ari wewe utarikoreye witega umuriro tubishobona ngo turisenga ijuru dukorera sinyabarega ngo Imana izopfe guhindura uwo ari wewe utarikoreye witega umuriro. Murakoze cyane batumire banje beza ndabashimiye n'Imana kandi bahezagire cyane ibakunda umugisha mwinshi cyane. Mbega muko muri indirimbo zanyu ubu mubona zigeze kuri zingahe kuva mu bakurugo zose hamwe kuko hari zagiye zivuma cyane gusumba izindi nk'iyo yaravumye cyane gusumba izindi zose? Twari bujyanye dufite indirimbo nyinshi cyane z'ama audio ni zari nyinshi. Okay, ndavuga za video ziri kuri YouTube seko tutaziharura bisha bo ni nyinshi ko biri kose ni nyinshi ntabwo ari nyinshi zaze ko zirenga zibiri ni nyinshi uko bari zibiri uvuze ati ni zitatu ni zine gusa zirarenga nicyo gituma ari nyinshi. Ubu rero muko muraba kariyeri yo kuririmba yanyu mubona gushika uno munsi ejo nyuma y'imyaka 5 mubona izo imeze gute? Twifuza ko tuba tugeze kure kubera ko hari ikintu twari twarasabye Imana yarakidukoreye yaragikoze. Twari twarasabye Imana ko ishobora kuduha amajwi akwiye ikaduha ijwi rya kabiri. Ico gihe twace duhera ku ijwi rya kabiri twagiriye ku mwigeme mu kwibaruka cyo dusaba ko izoduha n'indi ijwi rya gatatu bafashanya no Rishari haca haza n'undi ijwi rya gatatu. Abo rero bo tuko turabigisha guhera bakiri mu nda tubafisemwe kazoza turumva ko nibakura bagatangura kumenya gusa kuririmba turumva ko igikorwa c'Imana kizoshika kure cyane kubera ko urabona turi batatu biratugora ko amajwi ntabakwiye neza kugira nyene tuyakusanye nyene abantu bumve ko amajwi yanwanye ko nkaje urabona ko ndayimba ijwi itari ryanje urumva ko bizoba bimeze neza. Mugabo gusa rero natwe turakubaza utubazo kubijanye natwe na gospel. Kuri gospel ibintu bya gospel turakoresha ingufu nyinshi cyane muga tukabona umenga kugira bishobore kuba byotera imbere ntibitera imbere mbere abantu gusanga ntibanabiraba kuko nk'iki kiganiro ndazi abantu bazokiraba uzosanga abantu bake paraporo y'abantu baraba comedy y'abantu baraba indirimbo zigisani nani nashaka ndababazi none biva kuki Mbo turi mwisi n'ibintu byamaze kuvugwa kuva kera utwo turahunyura mu byamaze kuvugwa no kuvuga inzira ni zibiri hariho iyaguse n'ifunganye abaca mu ifunganye ni bake yaza kikibazo kibishe ego urakoze cyane abaca nabo mu yaguse ni benshi cyane ariko rero twokwifuza ko abantu bazobona TV Ikiganiro ko bokurikira inzira nazo kuza barateza imbere iki gikorwa kijanye no kugarukana kuri Kristo kuko ninacho twahamagariwe tubirimwo TV Burundi tubirimwo nakazi kose kandi nturanabashimira cyane kuko sama TV menshi yiyumvira ku bintu by'amagospel kubera ko benshi bariyumvira none gospel kumenga nta kintu kirimo ni ibintu umuntu aza gufata iganiro kazorabwa n'abantu 4-5 kuba rero mwe mwatwiyumviriye ko tukavuga ati TV Imana ihezagire namwe Imana ikomeze kubahezagira. Amen. Murakoze mugere akajambo kamwe mushikije rero abariko barabakurikirana bariko badukurikirana madame wewe umva gute nta kajambo wohera ngo nigoye madame mwagize neza tubashimiye cyo nobwira ariko baradukurikirana cyambere kubijyanye n'igrupe yacu twifuza ko abantu benshi twokungara mu bumenyi bijyanye n'ivy'Imana n'imyizerere y'Imana kuko shobora je kuba ndi ku rugero ubundi ari kuri ariko tukifuza ko twese twajya ku rugero kuko bariko baradukurikirana rero twabasaba ko bazadufasha kugeza kure indirimbo zacu ubutumwa message dutanga kugira abeshi bibazane kuri Yesu Kristo kandi tukanabashimira ko bazobikora bose Imana zibaho umugisha. Murakoze cyane kandi ndabashimiye ku mwanya wanyu mwampaye mwemeye kureka ibikorwa reka tumumvirize uno mumenyesha makuru yari Bella Shaka rero kuri micro za Roy TV uruke ukanda subscribe yana partage kugira ngo kino gikorwa kure mwabyumvise zamushigikira ibikorwa by'Imana imirimo y'Imana igere kure hashoboka. Mwira bwa kamera ni Elfaj Calf adufasha kugira ngo ano mayimaje bashikire ari wow asa neza cyane. Reka banda basezere Imana ibakunda umugisha mwinshi cyane naho ubutaha mu kiganiro ingo n'imiryango dusaganda batumire bye bye. Aho hambere hahise
tukaba tubikesha ubutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba ngwino unyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV nyaragasa nshuti nduta Roy TV Kahuye n'amativi atandukanye Vyose TV ibitari gaciga